iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka hanini ko biriko biratangazwa muri iri joro yoba kw'iborero rikuru rya Gitega ndetse no ku kirimba c'umukuru w'igihugu kwa Ntare. Umutekano watanguye gukomezwa muri iri joro ahapfungiwe igihangange mu butegetsi General Guillaume Bunyoni ku kirimba, naho ingingo ziriko zirafatwa umwanya ku mwanya. Nijoro rero ritoroheye abategetsi n'ibihangange nga mu gihugu c'u Burundi. Umunsi w'ejo ni umunsi uteye ubwoba abategetsi batandukanye kubera ibizoba kuri uwo munsi. Ni urubanza rwa Bunyoni. Uru akaba ari kimwe mu bintu biteye ubwoba abategetsi bo bari ku mpande zompi, yoba abo ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abari ku ruhande rw'uyahoze ari umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni. Nkuko natanguye mbivuga, abategetsi bose barafise ubwoba bw'ibishobora kuzobera canke kuzovugirwa mu rubanza rwo ku munsi w'ejo, nkuko vyagiye biragaragara mu rubanza rwa mbere Guillaume Bunyoni yisigura. Muri ano makuru turaza kubageza ko bimwe mu ncamake z'ivyavugiye mu rubanza rwa mbere kugira ngo urubanza rwo ku munsi w'ejo narwo tuzobibageze ko dushingiye ku vyagiye biravugirwa mu rubanza rwa mbere. Amakuru ahari ni uko Perezida Ndayishimiye yifuza ko urubanza rwa Bunyoni runyaruka bakarusoma agashirwa ko umunyororo. Noneho uru rubanza ni urubanza ruhambaye cane, ni mu gihe benshi basaba abategetsi ko bakwiye gukora ku buryo abarundi benshi barukurikirana bishobotse rugaca no mu radio ikibiriraho. Hari ikintu Perezida Evariste Ndayishimiye ngashobora kwihenda ko imanza bene izi ntihambaye guha igihano umuntu ubona ko akugoye mu butegetsi, ahubwo ngo hahambaye ko igihugu cumva ko utamurenganije. Niyo ngo vyokorwa nabe mu gihugu azosigara ibihuha bishobora kutazokorohera Evariste Ndayishimiye mu nyuma. Imanza bene izi kandi ziragaruka kurwanya utwara igihugu mu mwanya atiteze kandi atabagishobora kuzisigura. Muri ano makuru tugiye kugaruka ku vyagiye biravugirwa mu manza za mbere ndetse n'ingene Guillaume Bunyoni yagiye arisigura. Reka dutangurire ku kibazo kirabana n'ibigwanisho. General Bunyoni mu rubanza rwa mbere aragize ati ivyo bigwanisho munyagiriza ni mubizane sentare ibibone, muce muzana Brigadier Wilson na Daruberi bari bajejwe kuncungera. Aba bombi nivyo tugiye kugaruka ko nkuko mu vyaha Guillaume Bunyoni yagirizwa harimo gutunga ibigwanisho bicira umuriro atarekuriwe. Guillaume Bunyoni yaraburanye ari naho yatanguye kurana muri ivyo vyaha 9 ariko yagirizwa. Amasoko yacu Igitega ico gihe yatumenyesheje ko ibigwanisho vyavuzwe ko vyatowe ku rugo rwa Bunyoni ari lance roquette zibiri zitagira ibisasu, chargeur zibiri zitagiramwo amasasu ndetse n'isandugu irimwo ibirohori vy'amasasu be n'amasasu. Guillaume Bunyoni mu kuburana yisigura ico gihe ntigeze ahakana ko ivyo bigwanisho vyatowe iwe kandi ko atararekuriwe kubitunga, ahubwo we yasiguye ko yamye afise abapolisi bajejwe kumucungera kubera amabanga akomeye y'igihugu yarajejwe. Yavuze ko nk'umutegetsi wo hejuru atigeze aja mu bijanye no kuraba ibigwanisha abamucungera bafise, akavuga ko ico cari igikorwa c'ibisongerezi vyatwara abamucungera. General Bunyoni yavuze ko akiri umushikiranganji w'umutekano hari ibisongerezi bibiri vyakuranywe kurongora abamucungera, aho harimwo Brigadier Wilson ndetse na Brigadier Daruberi. Daruberi yasubirira Wilson baranditse ibigwanisho bihari mu rwandiko bahanye canke se bise PV, baravuzemwo ivyo bigwanisho ko vyatoye kwa Bunyoni. Muri ico cegeranyo ivyo bisongerezi vyanditse ko ivyo bigwanisho vyaguye ingese bitagikora. Bunyoni akavuga ko cegeranyo bakimuhaye aragisinya ko atabanje kuraba ivyo bigwanisho. Bunyoni nibwo rero yasavye ko bozana Daruberi ndetse na Wilson. Nkuko rero iki gihangange cavyisabiye, General Bunyoni yari yabisavye parike ko izana Brigadier Wilson na Daruberi bahoze barongoye abapolisi bararira iwe. Abo bose rero barabajijwe ko ibigwanisho bivuga ko vyatoye kwa Bunyoni bari babizi. Bose bavuze ko ibigwanisho basizeho biri mu vyegeranyo bagiye barasinya mu kubisikanya n'ababasubiriye basavye parike ko yozana izo PV.
aba bompi bose baremeye ko bazi ko hari ibigwanisho vyari vyaraguye ingese bitakora basomewe ibigwanisho vyatoye kwa Bunyoni bose basavye ko babaha nimero z'ivyo bigwanisho bavuga bati nta nkoho itagira igiharuro kiyiranga. Brigadier Adalbert yaramenyeshe ko hariho ibigwanisho pariki ivuga ariko bitabaho ku isi yose. Adalbert yagize ati shaka murondere muri Google muzana abahinga karuhariwe nta nkoho zitwa gutyo zibaho. Sentare yaciye ibaza abahinga b'ivya gisirikare bari ngaho ko hari inkoho zitwa uko vyari bivuzwe na parike, bose bavuze ko izo nkoho zitabaho. Sentare nibwo yabajije aho ibigwanisho vyatoye biri kugira babisuzume, parike yishiye ko vyahawe igipolisi ngo kibishira mu bubiko bw'ibindi bigwanisho. Niho rero Adalbert yaca yerekana amakenga ko bizogora n'ingene parike izosubira gutora ivyo bigwanisho mu gihe itagira inimero zavyo kandi ifise amazina atabaho. Sentare yarabajije ko parike izobigenza kugira ntihave isangizanye ibigwanisho bitari vyo. Parike ico gihe yarabuze inyishu, sentare ica irava kuri ico kibazo. Ico gihe abari ngaho bose barumiwe ingene pariki iza kwagiriza umuntu ko atunze ibigwanisho bitabaho. Nako kandi mu birabana n'amatungo ya Bunyoni, Bunyoni we yaravuze ko agomba gusigura iyo yakuye amatungo yiwe yose nk'uko yavyemereye parike. Mu kwisigura ico gihe Bunyoni yaragize ati nditegure kwerekana ikintu cyose ntunze niyo nagikuye. Ico gihe hakaba ari ku munsi ugira kabiri. Mu vyo Bunyoni yasiguye yavuze ko ivyo atunze bimwe yabironse imbere y'umwaka w'2005 imbere yuko aza mu butegetsi, ibindi navyo yabironse kuva mu mwaka wa 2005 kugeza ubu. Niho Bunyoni yavugiye kandi ko hari ibindi vyinshi afise vyavuye mu madeni y'amabanki. General Bunyoni yemeza ko ari umudandaza kandi ko ivyo akora vyunguka. Icyaro cy'umushikirizamanza kizigenzo wa Republika cyabandanije gusatira Bunyoni kimwemeza ko bizwi ko amatungo ye badasiguritse yavuye mu busuma n'ibiturire. General Bunyoni yavuze ko ikintu cyose atunze afise aho canditse ingene yakironse, asaba ko muri parike bamusubiza ivyo basatse mu nzu yiwe kuko harimwo aho vyanditse vyose. Bunyoni yasavye ko parike yomuburanya ku kintu kimwe cyose akagisigura, asaba parike kandi ko yoreka kuvugira muri rusangi. Niho Bunyoni yabajije impamvu parike yari ibizi ko ari karakora ubusuma n'ibiturire ariko ikamureka iyo myaka yose ikaza kumuburanya haciye imyaka myinshi ku buryo amategeko ashobora kuba atacemera ko bimwe bikurikiranwa ufatiye ku gihe icaco bacarakorewe. Icyaro cy'umushikirizamanza kizigenzo wa Republika yabajije impamvu mu vyo Bunyoni yandikishe nk'amatungo yiwe akiri mu banga hariho vyinshi atashizemwo. General Bunyoni we yasiguye avuga ko yanditse ivyari vyaramaze kuba ivyiwe, ko ivyo yakuye mu ngorane z'amabanki yafata ko bitaraba ivyiwe mu gihe atari bwaheze kuvyishura. Abari ngaho bakavuga ko batangaye cyane. Icyaro cy'umushikirizamanza kizigenzo wa Republika kandi ngo caboneka ko kitaje citeguriye neza mu gihe Bunyoni we biboneka ko yiteguriye kuburana. Parike yarakomeje iragiriza ariko nta vyemezo yerekana. Bunyoni we yashimitse asaba kuburana ku kintu kimwe ariko icyaro cy'umushikirizamanza kizigenzo wa Republika ico gihe nticavyemeye. Ico kibazo sentare yafashe ko giheze kandi ko nta muco watanzwe, buca baja ku kibazo ca kabiri. Abitavye urubanza rwa Bunyoni ico gihe babona ko mengo Bunyoni aburana urubanza rwaheze, biboneka ko sentare iri kirihuta kugira bamushire ko igihano itabanje kurondera umuco wose ku kibazo kimwe cyose. Bagasaba ko urubanza rwoshirwa ku mugaragaro rugaca mw'iradio abarundi bose bakumva ibiriko biravugirwa muri urwo rubanza. Ni nako kandi muri uru rubanza aba bose basangiye dosiye na Bunyoni harimo nka Samuel Destino Bamfumukeko, nawe ico gihe yisiguye akavuga ko ahubwo Emmanuel Ndayiziga yari yararondeye kumwica inshuro nyinshi. Uwa mbere yahamagawe ico gihe yabaye Colonel Destino Bamfumukeko yagezwa kumena amabanga y'akazi. Destino yari asanzwe ari intwazangabo mu iperereza. Uyu akaba ari we yagezwa ko yibiye akabanga Bunyoni ko agira afatwe mu kumwandikira ngo uri hehe nuhunge. Destino yishuye ati ko mwamufashe ndi mu karuhuko konje, ayo makuru yo kumufata nari ndayakuye hehe? Nkuko na Bunyoni yari yaraye abivuze ku munsi wa mbere. Destino yavuze ko yaruka kwandikirana na Bunyoni mu mwaka wa 2013 kabwo imigenderanire yabo yapfuye ico gihe. Destino akemeza ko ubwo butumwa bavuga aribo babukoze nkuko basanzwe baravyize kubeshera abantu bakabashira ko ubutumwa batigeze bandika. Destino ico gihe yaragirije General de Brigade Emmanuel Ndayiziga ko ari
we yari yaragerageje kumwisha inshuro nyinshi no kumukuza mu kazi bikanka. Destin agafata ko ivyo yagirizwa ari Emmanuel Ndayiziga yabipfundikanije mu ntumbero yo kumukorera ikibi. Ako kanya rero niho Destino yaca amenyeshwa icaha gishasha gitandukanye n'ico kumena amabanga y'akazi, akagirizwa kwifatanya n'abandi mu ntumbero yo gusenyura inzego z'igihugu. Aha niho Destino yavuze ko bitumvikana ingene bamusaba kuburana icaha gishasha amenye ngaho kitigeze kija ku mutahe. Asinyasiyo sentare yasavye parike ko yokora asinyasiyo nshasha maze Destino aheza aburane uwo munsi icaha gishasha, ibindi navyo bigakurikira. Sentare kandi ico gihe yarumvirije abashoferi babiri ba General Bunyoni harimo abapolisi Didas ndetse na Isaac, bose bagirizwa ko bari basangiye umugambi na Bunyoni. Aha pariki gafatira kukuba baramuhungishije. Bose bishuye ko bajanye Bunyoni mu bibanza yaba yabasavye ko ariko kazi bari basanzwe bajejwe. Baranabajije ingene boba baranyonze imodoka imwe ari babiri. Pariki cimenyesha ko umwe wese afise ikibanza yagejejemwe Bunyoni, ubundi agaca amukura ngaho akamujana handi kugeza ku nzu ya Bunyoni iri muri quartier France. Abapolisi bose bibukije ko ari abantu bato cyane ko atamugambi bosangira na generali. Icyatangaje abapolisi nuko igihe bafatwa bajanywe kwa General Emmanuel Ndayiziga bakabazwa iyo Bunyoni yanyegeje amafaranga. Ubu rero ntibumva ingene ico gihe ntibumva ingene bageze imbere ya sentare babazwa ikindi cyaha taho gihure n'ivyo basambishijwe ko. Ico gihe bibukije ko Corporal atashobora kumenya ivyo General anyegeza amahera. Yibutsa kandi ko akazi igipolisi cyari cyabashinze kwa rukunguruza General Bunyoni. Uwundi yaburanishijwe ico gihe yari Kome Niyonsaba yarajijwe inyubako za Bunyoni. Binawe nyene akagezwa ko yagiye kunyegeza Bunyoni, amugura amakarte sime mashasha yongera aramanyagura carte sime ziwe bwite. Kubw'ivyo Kome Niyonsaba nawe akaba ari mu bagirizwa ko nawe nyene yarasangiye umugambi na Bunyoni. Kome Niyonsaba ico gihe yavuze nawe nyene ko bamuhindura icaha kuko ari muri documentation yasambishijwe abazwaho yubatse ububiko budasanzwe bw'amafaranga ya Bunyoni Coffre Fort. Kome yaravuze ko yaje kwa Bunyoni inzu yaramaze kubakwa ko atakinena yizi kuko yari umwenjinier agira gatatu. Uwa mbere yari yarapfuye, uwa kabiri yari yarahunze. Ukijanye no guhungisha Bunyoni, Kome Niyonsaba yavuze ko Bunyoni yamusabye ko yamwunguruza nkuko yari asanzwe abimusaba. Kome yakuye Bunyoni mu nzu yiwe iri muri quartier France acamujana kwa muramu we kumubone kubwe ngo nta cyaha kirimwe mu kunguruza umukoresha wawe. Ico gihe wa nyuma yabajijwe yari umukuru w'umutumba mubone uyitwa Melkiyade. Uyu Melkiyade yavuze ko we hari uwamubwiye ko kukagoroba ko Bunyoni araye kumubone araja kuraba aramubona acaramwandika mu gitabu bashiramwe abashitsi baraye kuri uwo mutumba. Melkiyade avuga ko haciye iminsi ariho yumva ko Bunyoni ariko araronderwa, nawe acamenyesha utwara igipolisi muri komine aho Bunyoni ari. Ni gutyo rero Bunyoni yahavuye yafatwa, parike yo ikageza Melkiyade ko abesha ivyo kunyegera kwa Bunyoni yari abizi neza ko yabigizemwo uruhara. Muri rusange urubanza rwa Bunyoni ngo rwaboneka nk'urutateguwe neza. Parike yagiriza abantu batandukanye ariko atavyemezo itanze hamwe n'icaye bashira ko ntikiboneke. Umupolisi yunguruje yarajejwe abakoze icaha citwa gutesa umukozi w'umuntu iyo amwungurije we abakoze icaha citwa gute. Bamwe bakavuga ko President Ndayishimiye akwiriye kwibaza ikibazo kimwe gihambaye, se vyagenze gute ngo uwaburiye Bunyoni abari we anarongoye amatohoza ya Bunyoni kuri ubu. Murantungereka tubigaruke ko ico gihe kandi abategetsi batandukanye barabajwe ingene urubanza ruhambaye nkuru rwateguwe menenero nkuko vyagiye biraboneka muri ico gihe. Amasoko yacu mu butegetsi yavuga ko General de Brigade Emmanuel Ndizigiye yisangije idosiye mu ntumbero yo guca amanota ku mukuru w'igihugu. Ahubwo Emmanuel Ndayiziga ngo ntigeze asangira idosiye n'abamutwara. Intumbero yiwe yari yo kuba umwizigirwa adasanzwe ya President Ndayishimiye maze akigizayo. Colonel Alfred Innocent Museremu yaratumye cyane mu ntango y'ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye nkuko benshi bariko barabivuga kuri ubu. Nkuko nabibabwiye kare, igihe Bunyoni yaje gusomerwa hari kwigenekerezo y'icenda murantunge, hari kwigenekerezo y'umunani ukwezi kwa Kigarama mu mwaka kwezi. Vyose rero bikaba byaratangiye mu gatondo aho ingingo ya Bunyoni yariko irigwako.
aho abatwara iperereza muri ico gihe mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara Ngozi na Muramvya bahabwa itegeko ryo kujana Igitega abanyororo basangiye dosiye na Bunyoni. I Bujumbura hakaba hafungiyeho umukuru w'umutumba bubona yitwa Melchiade Nduwimana be n'umupolisi yarajejwe abashoferi ba Bunyoni. Ingozi hariyo Colonel Desire Uwamahoro. Aho hose abashingwamanza babo ntaco bamenyeshejwe. Imiryango yabo nta na kimwe yari izi. Ubwoba bwarabatekeye abavyumvise bamwe batangura kwibaza ko Desire Uwamahoro agiye kwicwa. Abacamanza nabo barahaguruka ngo bagiye gusoma urubanza Igitega. Ni amatelefone ico gihe yacana ko abacamanza barabazwa urwo bagiye guca. Inyishu iyo bitarashimishije bamwe mu bakomeye, niho rero hatangwa itegeko ko abariko baraduga Igitega basubizwa inyuma. Abatwaye Melchiade n'umushoferi wa Bunyoni maze bari bageze ico gihe i Bugarama, nabo barakata basubira mu mpimba i Bujumbura. Ico gihe ngo harabaye inama idasanzwe koko. Amasoko yacu akavuga ko haciye hakurikira inama yihuta idasanzwe. Abari mu nama baja mu mpari hagati y'abavuga ko abacamanza badashaka gupfunga abantu batabona icaha baza kubashirako, n'abandi bategetsi bavuga ko hamwe Bunyoni na bagenzi be borekurwa ibara ryoba riguye. Ku ruhande rw'ababona ko Bunyoni ategerezwa kuguma mu nyororo haravuzwe cyane General Gervais Nderakobuca ndetse na General Emmanuel Ndiziga. Marantunge General Emmanuel Ndayiziga. Inyuma y'umutaga rero niho amategeko mashasha yasubira gutangwa. Nubundi ni kuri ogenekerezo y'umunani Kigarama mu mwaka uheze. Abajejwe iperereza mu ntara basubira gutegekwa kudugana b'abanyororo Igitega. Abashingwamanza n'abaryango nta na kimwe ico gihe bamenyeshejwe. Inyuma y'isaha 9 rero kw'iborero rikuru ry'Igitega amabarabara yose ajayo arazibigwa. Abapolisi barongerezwa. General Bunyoni arasorwa muri Kagasho yisangije ajanwa mu kibanza caberemwo imanza. Kukanya abandi banyororo baratabaza inkuru birakwiye hose ko urubanza rwa Bunyoni rugira rusomwe. Umukuru wa Serena yanyuzwe ubwiwe Emmanuel Gateretse niwe yishikiye gusoma urubanza mu gihe atigeze arusasamo, ariko amategeko ntabibuza. General de Police Arengiyome Bunyoni yaragiye icaha co. Ico gihe nta kigeze kivugwa, ahubwo hahise havugwa ko ahanishijwe igihano cyo gupfunga ubuzima bwe bwose no kunyagwa amatungo yose atandikishije muri sentare n'ihadabu y'imiliyoni zirenga 200. Colonel Desire Uwamahoro we na Colonel Destino Bamfumukeko ndetse na Kome Niyonsaba yahorejejwe inyubako za Bunyoni bakaba barahawe ico gihe umunyororo w'imyaka 15. Abandi harimwo umukuru w'umutumba mubone Melchiade Nduwimana n'umwe mu bashoferi ba Bunyoni bakiri gupfunga imyaka 3. Ubundi mupolisi yatwara imodoka yo gusuma mu rugo rwa Bunyoni we yarejejwe. Abanyororo ico gihe ntibahawe igopi y'urubanza, baberetseho basinya gusa. Abakiri iminyororo ico gihe akaba aribwo bamenyeshe ko batemeye urubanza ko bagiye kunguruza. Urubanza rero rw'iyunguru rwo muri sentare nahinyuzwa igice cyayo cy'iyungururizo rukazotangura ku munsi w'ejo igenekerezo ya 27 Rusama uyu mwaka w'2024. Ku munsi w'ejo rero tuzoba tuhabaye amakuru uko tuzoja tuyaronka avuye mu cumba cy'urubanza tuzoja tuyabashikiriza. Ufite subscribe canke sabone niba utari wafite ko kugira ngo tuzicikanwe nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza kugira ngo nabo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe kunga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbezi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV Imana iba hezagire.